Inama shikiranganji yakoranye ku Kirimba kwa Ntare Rushatsi kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 25 Ruhuhuma 2026 irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu migambi yizwe hakaba harimwo yuko leta izokorana n'abigenga mu bisata vy'uburimyi n'ubudandaji. Mu migambi yashikirijwe n'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo ubutunzi Alain Ndikumana, nawe mu vyo washikirije hakaba harimwo umugambi w'uko leta yofatanya n'ishirahamwe ry'abigenga Ubaka Landmax mu kubaka inzu y'idandarizo Buja City Plaza ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Mu migambi yashikirijwe n'umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Karini Mbarushimana hakaba harimwo ukorosa ishirahamwe Itrasagri ikibanza kingana na hegitari 175 cyo kurimamwo, kikaba kiri ku mutumba Kajondi, komine Bururi, intara ya Burunga. Ukurosa ishirahamwe Itracom Fertilizers Fomi ikibanza c'uburimyi c'uburinganire bwa hegitari zirenga 39 ku musozi Bigiga, komine Rutana, intara ya Burunga. Uwundi mugambi nuwo kurosa ikibanza c'uburimyi ishirahamwe Leteri Ntazimba kingana na hegitari 60 ku musozi wa Bitezi, komine Matana, intara ya Burunga nyene.